Que Dios te bendiga, misionero Miguel ese Bermúdez Imana yo Marín, guhezagira misiyoneri Miguel allá Bermudez en Marin hariya Matamoros, muri Tamaulipas, Matamoro, México, Tamaulipa, Mexique, y a la congregación allá, hamwe Pastor R. n'urushengero Reverendo hariya José Raúl ruyobowe na Revera Hernández. Jose Raul Que Hernandez. Dios te ese bendiga Imana yo grandemente y guhezagira cane te sane de la kandi garganta igukize imihogo para que sigas en este recorrido kugira ngo bandanye mw'urwo para bendición rugendo de todos los hermanos bw'umugisha en donde quiera que wa bene vayas. wacu bose aho uja hose. También agradecemos a todos los que ndetse están turashimira n'abandi bose trabajando en este proyecto de la Gran bariko Carpa barakora Catedral muri ino proje y'ihema rinini Carpa el cual Cathedral, en ariryo todas las áreas mu bice byose ya están casi terminadas, faltan byose algunos bisa detalles. n'ivyarangiye, hasigaye Se utuntu trabajan tumwe en tumwe. algunas carreteras, Ubu turiko turakora mu también mabarabara entradas, amwamwe ndetse no mu también rwinjiriro, ndetse instalando twongera nuevos tanques de agua. La dushiraho próxima n'amatanks semana se mashasha estará trabajando en y'amazi eso también. muri ino ndwi. Ivyo nivyo tuzoba turiko Y turakoramwo, para tener reserva de no agua kugira ngo tugire suficiente. ibigega vy'amazi bihagije, También en otras áreas tendremos ndetse no mu bindi bice naho esa nyene facilidad tuzohashira ayo para que matanks así y'amazi uko koroherwa kugira ngo el bityo lugar tenga kino kibanza abastecimiento kibe de ese recurso tan gifise importante. ivyo bigega vy'amazi También en ari cada ivy'ingirakamaro lugar es cane. bueno que Ndetse n'ahantu hose ni vyiza ko así bogira reservas de agua ibigega la pueden vy'amazi, utilizar para barashobora kuyakoresha circularlo, kugira la van ngo usando y van agume akora, bayakoresha, entrándole agua hanyuma limpia y hakaca ahí la hinjira van ayandi mazi mashasha, circulando para que nuko no se le akaza dañe arakoreshwa la kugira cosa ngo y ntadengere bityo crea ngo hahave polvo limpio. hazamwo urubobi. Y en cada lugar es Nuko bueno que tengan muri buri kibanza rero ni vyiza ko esa forma bogira así de almacenar ubwo buryo agua. Y es bwo bueno con kubika tiempo amazi, kandi ni vyiza hakiri kare conseguir esos kurondera tanques de reserva. ayo Acá matangisi. nos ayudó Ngaha nuestro hermano twarafashijwe n'umuvukanyi Abner conseguir uno, Abner, también nuestro hermano yaraturondereye Manuel zimwe Rodríguez zimwe consiguió n'umuvukanyi otros. Manuel Rodriguez Cuando hay una yaratuzaniye izindi, oportunidad uno tiene que agarrarla kandi porque después es más bishoboka difícil umuntu yozirondera conseguirla. akaziyegereza kuko hanyuma Así que bizoba ahora que bigoye. tenemos esa oportunidad es Nuko bueno rero conseguir hakiriho por lo ano menos ese mahigwe tema, ni vyiza la kuzirondera, parte de kuzigura. almacenamiento de agua. Bine turiko turavuga ko ibintu bijanye no Agradecemos a todos los que kuziganya están. amazi, ariko Abrazo, abrazo, turashimira aportando, abantu ayudando bose en oración bariko para que todo baraterera esté bafasha mu masengesho kugira culminado ngo byose y todo bisozegwe, está siendo cumplido kandi y todo byose se está biriko birashitswa, kandi entrelazando byose biriko biragenda gradualmente birabisikanya hasta que va a buke llegar un buke momento kugeza ubwo hazogera en que igihe veremos aho ese tuzobona día wa munsi en donde él me aho había dicho cuando yari veas yambwiye a ati esa nubona mujer wa saliendo mugore empujando la asohotse camilla, agenda arasunika por ahí agakinga, va a aho ocurrir la hazoca haba resurrección. umuzuko. O sea que todo va a llegar un Ni momento ukuvuga yuko byose culminante hazogera igihe en donde bisozegwa ubwo obtendremos nuestra tuzoronka transformación. Ese es el uguhindurwa motivo kwacu. Iyo niyo mpamvu de prepararle este lugar turiko al Señor, dutegurira iki así como se kibanza preparó umwami, nk'uko tiempo de Moisés, mu gihe ca Mose el naho tabernáculo allí en el bubatse desierto, también el ihema templo hariya de mu Salomón, bugaragwa ndetse fue por un n'ingoro ya motivo, Salomo, hari para que la kubw'impamvu, presencia de Dios kwari kugira ngo kugaragara estuviera allí en kw'Imana medio de su kube pueblo. kuri ngaho hagati mu Igual bantu nosotros b'Imana. en Co nuestro kimwe tiempo, en la natwe edad de la piedra muri iki gihe angular, cacu, mu gihe c'ibiruka en maze el campo imfuruka, espiritual tenemos mu la buryo presencia de bw'impwemu Dios, turafise ukugaragara el kw'Imana, ángel del pacto, marayika esa columna de w'isezerano, fuego en inkingi nuestra edad. y'umuriro mu gihe cacu. Pero habrá una promesa y una Ariko promesa hazoba que la isezerano, kandi hari tendremos isezerano yuko iyo nkingi en un y'umuriro cuartito de madera, tuzoyigira iri mu kumba obrando gato maravillas. k'imbaho iriko irakora Ahora está en el campo ibitangaza. espiritual, Ubu iracari mu buryo no la bw'impwemu, podemos ver, ntidushobora kuyibona, pero está ahí ariko iri ngaho y está obrando kandi iriko y está irakora, haciendo ese entrelace kandi hasta iriko que irakora llega, kuno va a llegar al gusobekerana punto kugeza aho del hazogera cumplimiento igihe pleno ubwo haba de la ugushitswa mu visión mwuzuro de la Gran kw'iyerekwa Carpa Catedral. ry'ihema nini Carpa Y Cathedrale, cada uno de nosotros kandi umwe tenemos wese muri twebwe parte en eso. turafise igice muri ivyo. Que Dios le recompense Ese Imana a todos yobagerera los que mwese están
trabajando en esta abariko labor barakora muri iki y que gikorwa así kandi almacenen tesoros en el bityo cielo, mubitse ubutunzi porque bwanyu mu en los ijuru negocios kuko de nuestro mu Padre bikorwa bya Celestial data wo mu nos ijuru conviene niho bitubereye kuba. Es el tema que tenemos para Ico hoy, cigwa dufise uyu domingo munsi 24 ku de Imana itariki julio de 24 este z'ukwindwi año mu mwaka wa 2022 el misterio ibanga de los negocios ry'ibikorwa del Padre, vya data predicado el 8 de bwavuze septiembre tariki de 8 z'ukwicenda mu 1997 en 1997 San Bartolomé, muri San Bartolome Zacatepeke Guatemala. Guatemala. Usa la escritura del yakoresheje Evangelio según San icyanditswe Lucas, cyo mu butumwa bwiza capítulo bwa 2, Luka igice ca kabiri verso 41 umurongo wa 41 al 52. kugeza ku 52. Pueden tomar asiento, por favor. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. En el mensaje Mu butumwa respeto a Dios kubaha y su Imana obra, hamwe n'igikorwa cayo predicado el 19 de bwavuze junio itariki 19 del z'ukwa gatandatu de 2011 muri aquí en Calle, 2011 Puerto ngaha Rico, kaye Puerto Rico. nuestro amado hermano Yaravuze William Soto umukundwa wacu Santiago. umuvukanyi William Soto Santiago Y por consiguiente, ati mu yandi así majambo como hubo que respetar a Nkuko Dios y su obra, bategerezwa kubaha Imana que n'igikorwa estaba llevando cayo a cabo en ico cada yari etapa kirakora a muri través buri ntambuko de los biciye instrumentos que él mu tenía bikoresho yari y en su yifise iglesia, no mu y ishengero así ryayo. como se tenía que respetar Uko niko la rero obra bategerezwa que kubaha llevaba a cabo en igikorwa edades o dispensaciones cyakorwa anteriores, mu bihe hamwe no mu así biringo también es vyaheze para nuestro tiempo. niko kandi biri no muri iki gihe Los que no cacu. respetaron a Dios y su abatubasha obra, Imana n'igikorwa al no cayo respetar a los mu instrumentos kutubaha que él usaba ibikoresho y al yakoresha pueblo que él hamwe tenía para ese tiempo, n'abantu yari yifise muri ico estaban gihe faltándole respeto a Dios y a su bariko obra. baranka Por kubaha consiguiente, Imana n'igikorwa cayo. Mu yandi graves majambo problemas con Dios. bagize ibibazo bikomeye No cyane respetar a n'Imana. Abraham, por Kutubaha ejemplo, Aburahamu Era nk'akarorero no respetar a Dios. kwari Y ukutubaha muchas Imana, naciones fueron destruidas kandi ibihugu por esa byinshi causa. byarasambaguwe Personas ku también. bw'iyo mpamvu hamwe No n'abantu. respetar a Moisés Kutubaha era Mose no respetar a Dios. kwari ukutubaha Porque Imana Dios estaba kuko Imana en Moisés. yari iri muri Y Mose Dios estaba kandi llevando a Imana cabo su obra yari a través kirakora del igikorwa profeta cayo Moisés. igikorera mu muvugishwa tanto, Mose. No Kubw'ivyo rero respetarlo kutamwubaha era no respetar a Dios kwari y no ukutubaha respetar Imana la obra de no Dios kutubaha que igikorwa estaba siendo c'Imana llevada a cabo a ico través del profeta Imana yari Moisés. kirakora igikorera mu Y no mvugishwa n'Imana importa Mose. que sean Kandi ntaco o no sean bitwaye amigos o hermanos waba o canke familias utaba del inshuti instrumento que Dios umuvukanyi tenga para cada canke tiempo. umuryango No w'igikoresho Imana respetar iba el ifise muri buri gihe. instrumento que Dios tenga. Kutubaha igikoresho Por Imana ejemplo, ifise nk'akarorero. No respetar a Kutubaha los apóstoles, intumwa a Pedro, abigishwa nka a Petero, San Pedro, mutagatifu era Petero, no respetar a Dios kwari ukutubaha que estaba Imana en Pedro yari iri muri por Petero medio biciye del Espíritu Santo. muri mpwemu yera. En el libro de citas, Mu gitabo en la c'imirongo página urupapuro 171, párrafo agace 1539 dice: 15:39 haravuga ngo Ustedes saben mwebwe la murabizi hora isaha pronto vuba aparecerá izogaragara cuando precisamente entre igihe nosotros neza el neza hagati Espíritu muri Santo twebwe mpwemu hablará yera claro aho azovuga como con afoboye Ananías y Zafira. nka kumwe kwa Ananiya na Esa Safira. hora está Iyo llegando. saha iriko irashika Solo iraje, recuerden eso. gusa mwibuke ivyo Dios va a morar Imana entre izoba su gente. mu bantu bayo. Y él escribe allí Yandika ngaho a ngo través de San Pedro biciye muri mutagatifu Habló Petero a Ananías y yaravuze Zafira. kuri Ananiya na Safira, Y kandi hablará por izonavuga y kubwi ahí dejó aho el espacio en blanco. yahasize ikibanza kigaragara. Sigue diciendo, por Abandanya ejemplo, avuga ngo nk'akarorero hubo una ocasión en hariho donde igihe vinieron kimwe unas personas que ubwo haje vendieron una abantu propiedad. bari bagurishije itongo, Y en esos días, pues, kandi los muri iyo creyentes minsi estaban ofrendando a Dios abigishwa para la bariko obra de barashikanira Dios. Imana Y kubw'igikorwa c'Imana, sabían que vendría kandi bari bazi una yuko destrucción hazoza para Jerusalén, ugusambugwa sería ku destruido Yerusalemu, también el templo y ko la n'ingoro ciudad. nayo nyene Y estaban izosambugwa aprovechando bien y n'igisagara. almacenando tesoros Bariko en el barakoresha cielo, rero uwo mwanya neza donde babitse iban a estar ubutunzi bwabo seguros. mw'ijuru, aho Pero bwari ellos kuba estaban butekanye haciendo eso neza. por amor a Ariko la bo obra de bariko Dios. barakora ivyo
ivyo Y vinieron kubw'urukundo igikorwa un c'Imana matrimonio baca y baraza vendieron una abantu propiedad. bagize urugo bari bagurishije itongo hanyuma umugabo araza aho Petero yarari nk'uko n'abandi bantu nabo nyene babikora azana ishikana ryiwe ishikanwa ry'iryo tongo. Petero aramubaza ati mbega ubucuruzi bwagenze gute? Yaramubajije namba bari barigurishije igitigiri runaka, nawe aravuga atego nayo nyene arakwiye. Petero aramubwira ati ntubeshe umuntu ahubwo besha Imana carapfa. Hanyuma umugore nawe araza baca barajana uwo muntu Ananiya. Hanyuma umugore wiwe Safira nawe araza, nuko Petero aramubwira ati mwagurishije rya tongo? Atego twarigurishije. Ati mwarigurishije ajya nyene mwari mwemeye, ajya nyene mwazanye? Tego twarigurishije ayo nyene. Aramubwira ati abavuye guhamba umugabo wawe baraje nawe bakujane. Nawe nyene acarapfa, kuko batabeshe Petero, ahubwo bahenze Imana yari iri muri Petero muri mpwemu yera. No ku rupapuro rwa 62 naho nyene haratubwira ku gace k'amajana 546 haravuga ngo iyo ishengero ry'ukuri ryashizwe ku rutonde n'Imana ryuzuye neza neza mpwemu yera, iyo icaha kigaragaye mu ishengero coca kiba nk'undi Ananiya na Safira. Yandika ngo Ananiya na Safira acacapa ibuye rikomeza ifuruka hamwe n'igice c'ibihe vy'ishengero. Hejuru yandika acapa inyenyeri mu gihe c'ibireko bizifuruka, inyenyeri mu gihe c'ibireko bizifuruka. Ndetse no ku rupapuro rwa 5A agace les digo el párrafo. A, corrijo. Dukosore ni 11A na rupapuro rwa 11A agace k'106 haravuga ngo ureke ishengero rya Pentekoti rije ku murongo ryitunganye n'Imana, nanje nzoheza ndabereke yuko mpwemu yera azocaza neza neza atumbereye, kuko ishengero rizoba ryuzuye ububasha bwa mpwemu yera kugeza ubwo hatazogira umuntu n'umwe akora icaha. Mpwemu yera azomusohora nk'uko byagenze kuri Ananiya na Safira. Ivyo ni vy'ukuri, ariko we ntushobora kubikora mu gihe utanimenyereje muri garadiyene. Aha bananyavuga ku rupapuro rwa 2 ati mwamuzi ikintu kimwe. Reverend William Branham yavuze yuko ivyo bizokwisubiramwo muri iki gihe ca nyuma. Mu yandi majambo, ivyo bizokwisubiramwo, ikigaragara bizokwisubiramwo mu gushitswa kwiyerekwa gihema canke imbere yaho. Ku 61 mu gitabo c'imirongo agace k'amajana 528 jewe kenshi namye nipfuza kwinjira mu ishengero, namye nipfuza kuribona. Ndibaza aho nzoshobora kwinjirira mu irembo ry'inyuma, irembo ry'imbere,
aho hoba ariho hose nkaraba muri iryo koraniro nkabona ishengero ritunganye riri mu rutonde, icaha kizoshobora kuguma ngaho. Oya, mpwemu azogisohora. Murabona, ntigishobora kuhagumana mba. Nka Ananiya na Safira, mwebwe ntimwashobora kubikora. Nta caha kizuba muri uwo mugwi. Ukwezwa kwica icipfuzo co gucumura, kandi iryo hanga ry'Imana, ishengero ry'Imana muri iki gihe rizoshika muri ico gihe kugira ngo umwuzuro w'umwami, umwuzuro w'Imana uba uri hagati muri iryo shengero. Ndetse no ku rupapuro rwa 61 agace k'amajana 533 haravuga ngo ico camye ari icipfuzo c'umutima wanje, kubona ishengero ryuzuye Imana kugeza ubwo icaha kidashobora kuba muri ryo ahantu na hamwe, mpwemu w'Imana akagisohora aho kiri hose. Ndashaka kubona ibyo. Kandi ikintu kimwe nipfuza, iyerekwa rikomeye cane ry'umwami. Buri gihe namye nipfuza kugira ry'umwami, we yararimpaye hirya y'ejo nka saa yine zo mu gatondo. Aca yandika ngo Ananiya na Safira bingana mw'ihema. Yandika kandi ngo iyerekwa ry'ihema saa yine zo mu gatondo. Kandi ibyo birahaza umutima wanje, biruzuza icipfuzo canje imyaka n'imyaka. Uhereye igihe nabaye umukozi w'Imana namye nipfuza kubona ibyo, kandi byarabaye. Nico gituma ndiko ndashimira Imana. Jewe nta na kimwe ndabivuzeko, gusa naravyanditse, kandi ndazi yuko ibyo ari neza neza bimwe namye nsaba igihe cose. Aho yaciye mw'iyo minsi yaciye handika ngo Ananiya na Safira bingana mw'ihema. Banayamvuga ku rupapuro rwa 2 rwerekeza rwa 3 haravuga ngo nyuma yo gushitswa kuyerekwa ry'ihema ntibishoboka, bitegerezwa kuba mu gushitswa kuyerekwa ry'ihema canke imbere yo gushitswa kuyerekwa ry'ihema. Nico gituma abantu babensha barafise agashimwe. Aho harerekanwe ibizobabako. Rero mwibuke ko ivyanditswe bivuga ngo ntuhende Imana. Kubw'ivyo rero hariho ikibazo ku bantu babesha. Kubw'ivyo rero wewe, iyo ubonye hagati mw'iyobokamana ry'abakristo hongeye gushitswa ibyabaye kuri Petero, mwibuke ibyo turiko turavuga mwa kano kanya. Ibyo bizokwisubiramwo. Kandi ibyo we yari karabivuga itariki 19 z'ukwa gatandatu muri 2011. Nyuma y'imyaka 11 turiko kandi turavuga kuri ico cigwa, nubwo n'ikindi gihe naho nyene yoba yarabivutseko, ariko ngaha haravuze ngo mwibuke ibyo turiko turavuga muri kano kanya. Ibyo bizokwisubiramwo. No ku rupapuro rw'148 agace ka 13-15 haravuga ngo turabura ububasha twategerezwa kugira. Turabura ububasha twategerezwa kugira aho ikimashini kinini gitegerezwa kuba kiriko kirakora ibitangaza no twumiza, aho ino nyubako yategerezwa kuba yuzuye ububasha bw'Imana. Ubu kugeza ubwo umunyabyaha adashobora kuguma ngaha imbere, mpwemu yera akamucira ku rubanza byihuse cyane nk'uku nka Ananiya na Safira. Aca yandika ngo Ananiya na Safira.
mwibuke najya avuga ku rupapuro rwa gatatu, mwibuke ko hari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi hategerezwa kuba ari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi mu minsi ya nyuma ishengero ry'umwami Yesu Kristo ririko riracamwo. Kubaha Imana n'igikorwa cayo ni ibintu ngirakamaro cyane kubizirikana. Buri muntu wese umwizera Kristo ni ingirakamaro ko n'umutima wose twakunda Imana n'ubugingo bwacu bwose n'ibyumviro byacu byose na mpemu yacu yose n'ingufu zacu zose, nk'uko byerekanywe mu byanditswe. Dutegereza kuba ari urukundo rwa agape, urukundo rw'ubugingo. Abizera Kristo nabo bazoshika mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, hamwe n'igihugu c'isezerano c'ubwami bwa Mesiya, n'igihugu c'isezerano c'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kuko Imana yarabisezeranye. Ntaco bitwaye ibibazo abakristo baba baragize, ntaco bitwaye ibibazo ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryoba ryaragize, rizoshika mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, hamwe n'igihugu c'isezerano c'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, n'igihugu c'isezerano c'ubwami bwa Mesiya. Ico gituma ari ukubaha Imana n'igihugu cayo. Rimwe na rimwe kubw'ingorane zaduka mu ihanga ry'Imana, kuko byabaye mu bwoko bw'Eheburayo, bamwe barareka kubaha Imana n'igikorwa cayo hamwe n'intumwa Imana yabarungikiye. Nuko rero ikibazo caca gikomera cyane kuri abo bantu. Bategerezwa gutahura yuko ikiremwa muntu mu ncuro zimwe zimwe gica mu ntamboko zitandukanye, umuntu ku giti ciwe, nuko hakaza ibibazo mu buzima bw'abantu canke mu buzima bw'abantu bose, ihanga ryose. Ariko no kubandanya umuntu agana imbere kuri meta. Mbega tuzoshika kuri meta dufise ibibazo bingana gute? Mwiyumvire namwe. Naco bitwaye uko vyoba bingana uko ariko kose, icingira akamaro nuko nzoshika kuri meta. Nshize amaboko ku isuka, sindaba inyuma, ndaba imbere, nerekeza kuri meta. Hageze umuntu akubwira uti ariko hamwe n'ibibazo byose bihari, ibibazo bizokwama bihari, mbere bizoboneka ari byinshi mu karo gakomeye, ariko komeza wizere Kristo, ukomeza imbere nubwo hoba ibibazo. Egome cane. Igihe tuzohindurwa ntihazoba hakiri ibibazo kuri jewe. Uko niko umuntu akwiye kwiyumvira, no kwiyumvira mu buryo buri positive, uburyo burashe, uburyo umuntu buri gihe yama ari active, ariko arakora mu gihugu c'umwami, akora mu murimo w'umwami wo mu gihe turiko turabamwo. Kubw'ivyo rero umuntu ategereza kuba mu gihe ariko arabamwo, ategereza kuzirikana yuko Imana ihari, yuko ari igihugu c'Imana, yuko ari abantu barungitswe muri buri gihe na buri gihe kugira ngo bakore muri ico gikorwa, nuko bose bakaba bunze bumwe muri uwo mugambi canke muri iyo proje y'Imana, bakora igihugu c'Imana, kandi bagashobora kuvuga bati, bakavuga nka Kristo ati mu bikorwa bya data niho bimbereye kuba. Mbega ni gute umuntu akwiye kuba ari mu bikorwa bya data ariko arakora? Kuko umuntu ari mu bikorwa bya data ntaba ariko arakora n'ikintu na kimwe. Muze mubaze umu engineer canke umwubatsi, nimba hari umuntu muri proje atakintu na kimwe ariko arakora, mubaze ico uwo muntu yoba amaze, no kugira ngo ahungabanye abariko barakora. Ni kirogo y'uwo muntu atakintu na kimwe ariko arakora. Ico gituma buri gihe dutegerezwa kuba turiko turakora mu gihugu c'umwami. Uwutariko arakora n'ikintu na kimwe niwe ariko araraba amafuti y'abariko barakora, kandi rimwe na rimwe ikosa rirakosorwa, nawe buri gihe akaba ariko aravuga amafuti atazi nuko iryo kosa ryakosowe. Mu nyubako rimwe na rimwe bamwe bakora mu nyubako baba bariko barubaka, barakora ikosa runaka ariko bararikosora, bakabandanya imbere, bakabandanya bubaka. Kubw'ivyo rero tube dufise ukwizera kurashe buri gihe dukore mu gihugu c'umwami, kandi twubaha Imana n'ico gihugu c'Imana ico turiko turakoramwo. Hariko ari ihirwe rikomeye cane kuri twebwe kuba twaragizwe nk'abakozi bakora igihugu c'Imana mu gihe twemerewe kubamwo. Ibi nyene turiko turakora muri iki gihe nivyo twari gukora mu gihe ca Nowa canke mu gihe ca Mose, kuba twunze ubumwe n'Imana n'igihugu cayo nk'ibikoresho yari ifise muri ico gihe kugira ngo bikore ico gikorwa.
nta kindi kintu twari gukora. Ivyo nyene wewe uriko urakora ngaha ni navyo nyene wobayo uriko urakora hariya, no kuvuga hariya abantu bahariya barashobora gushushanya ibi nyene uriko urakora ngaha. Ibyo nivyo Umwami Yesu Kristo yavuze igihe yagenda, yaravuze ngo navuye ku Mana ngarutse ku Mana. Hanyuma igihe byaba ngombwa ko agenda, abigishwa bagashaka kumenya ibindi bintu, umwami ubwiwe ntiyabibabwiye, ahubwo hamanutse intumwa zibiri, abagabo babiri, barababwira bati uyu Yesu nyene, uyu akuwe muri mwebwe nk'uko mumubonye aduga mu ijuru ari mu gicu, ati mwabonye igicu kimujanye, uko niko azogaruka. Ntiyigeze ababwira ati ndagiye nzogaruka, ahubwo muri ako kanya yaciye agenda. Nuko intumwa zo mu ijuru zirababwira ziti ntimugire ikibazo, azogaruka. Ariko mwitegereze, imyaka 2000 yaraheze kugira ngo muri iki gihe dushike mu gihe aho asezerana gushitsa iryo sezerano nk'uko biri mu kimataniro c'indwi c'ivyahishuriwe Yohane, arico ari ukuza k'umwami. Ku rupapuro rwa 37 mu gitabo c'imirongo, agace k'amajana 310 haravuga ngo nibanga ryamye rinyegejwe uhereye ku isi itararemwa, barindiriye kugaragara kw'abana b'Imana. Mbwira muvukanye, mbega ni ikihe gihe aho abana b'Imana bari kugaragara uretse iki gihe c'uyu munsi, mu gihe hatigeze kuba igihe cagaragaye kugira ngo hacungurwe ivyaremwe ubwavyo biriko biraniha birindiriye igihe co kugaragara. Kuko imbere y'uko ikimazi gitangwa, imbere y'uko mpwemu yera amenwa asukwa, imbere y'uko isezerano rya kera hamwe n'ibyo bintu byose ntihashobora kuba ukugaragara, bateruza kurindira kugeza iki gihe. Rero ibintu byose byarazanwe, biraza biraheza bigira ibuye rikomeze imfuruka ku kugaragara kw'abana b'Imana bagarutse, hanyuma mpwemu w'Imana bagarutse, hanyuma mpwemu w'Imana akinjira muri abo bagabo, muri abo bantu neza neza mu buryo butunganye, kugeza ubwo ubukozi bwiwe buzomera nk'ubwa Kristo, kugeza ubwo azokwiyunga n'ishengero ryiwe. Mwibuye rikomeze imfuruka, ukuragwa mu mwuzuro, niko yanditse ngaho. Ubutumwa Imana yironkera bwavuze tariki 19 z'ukwindwi muri 2011, yaravuze muri Buenos Aires, Argentine. Nuko rero Imana irihangana kugira ngo Imana ibangire ikintu, ikibangire imyaka 100 canke imyaka 1000. Ivyo n'ubusa ku Mana. Imyaka 1000 mu bihe bidashira irutwa n'agatete ko musenyi. Imana irihangana kandi kubw'urukundo yo irakora ibintu byinshi kubw'abana bayo, nuko ibintu byinshi birashobora kubangirwa. Ku rupapuro rw'122 agace ka 1084 haravuga ngo ubu rero turiko tuba mu gihe c'agacerere, mu gihe we aruhutse. Birashobora kuba mu bikorane canke mw'ikanguro imbere y'ukuza kwiwe. Natwe turiko turanezerwa mu bintu twabonye bikorwa mu gihe c'iri kanguro. Aho yandika ngo igihe c'agacerere.
Y en la página 166, no ku rupapuro rw'ijana na mirongo itandatu na gatandatu agace 1484 ka dice, 1484 haravuga podrá ngo pensar la iglesia washobora kwiyumvira ishengero riri kurerabisha la amaso viviente yaryo palabra de Dios hecha ijambo rizima manifiesta ry'Imana en la rigaragaye promesa de la hora isezerano ry'iki en los gihe postreros días, mu minsi ya mirando nyuma con sus propios ojos rirabisha la amaso viviente yaryo palabra siendo ijambo interpretada en forma rizima natural. ririko rirahishurwa mu buryo Dios busanzwe entre nosotros. ririko rirasigurwa mu buryo busanzwe Imana hagati muri twebwe La palabra de la hora ijambo ry'iki gihe hecha carne. Escríbele allí. ryambaye umubiri niko yanditsewe ngaho Sigue diciendo en la página 6. Y banajya avuga ku aún rupapuro rwa gatandatu hay bendiciones ati que ndetse están para hariho nosotros n'imigisha en nuestro tiempo, ihari kuri las cuales twebwe no muri iki fueron gihe dadas, cacu ariyo excepto las muestras solamente, itatanzwe kiretse fueron dadas allá en imponjo tiempos gusa pasados. yaratanzwe hariya mu Lo gihe que viene caheze para el pueblo de ikije Dios, ku ihanga la ry'Imana iglesia, ku y ishengero para los judíos hamwe no ku bayuda es grande, kirakomeye es cane un avivamiento ni kanguro muy grande. rikomeye cane En la 102 ku ijana na kabiri párrafo agace 881 dice, k'amajana umunani mirongo umunani na y rimwe esa haravuga ngo moderna Jezabel kandi uwo yezebeli que ha w'iki gihe desviado, embrujado yahungabanije bajo la hechicería de su akaroga poder, abantu bose mu hasta burozi que toda la bwiwe nación mu burozi estaba bw'ububasha corrompida. bwiwe kugeza ubwo Y igihugu Elías se cose paró sobre la gihungabana montaña Eliya yahagaze dijo, wenyene ku musozi ¿no crees tú que Imana tengo iravuga 7,000 iti allá honestos mbega ntibibaza que yuko noba mfise honestos abantu de ibihumbi corazón indwi todavía? hariya bakigororotse Esta bagitunganye mu es mitima tu segunda etapa. ati iyo ni intambuko Y yawe escribe cuarto ya Elías. kabiri yandika ngo Eliya wa Y kane el tercer regreso hamwe no kugaruka kwa quinto gatatu Elías. yandika ngo Eliya Por wa ellos. gatanu ku bwabo y el tercer regreso por ellos. no kugaruka kwa gatatu ku Y bwabo arriba escribe, hejuru yandika ngo en la tercera etapa mu ntambuko ya gatatu regresa por los agaruka 7,000 de Elías. ku Es bw'ibihumbi igual, indwi vya Eliya 144,000 bingana ibihumbi de ijana na los mirongo ine na judíos. bine uyu munsi Apocalipsis by'abayuda 7:2 ibyahishuwe y indwi kabiri Apocalipsis 14, hamwe n'ibyo hejuru 14 2. kabiri Lo que viene para el pueblo de Dios, la iglesia y para los ikije ku judíos es ihanga grande, es un ry'Imana ku avivamiento ishengero muy no ku grande. bayuda Un kirakomeye ni avivamiento que ikanguro va a rikomeye impactar cyane ikanguro al mundo entero. rizokora ku isi yose Y en la página no ku rupapuro 105 párrafo gujana na gatanu agace 906 dice, k'amajana icenda na yo gatandatu ruego que haravuga tú ngo salvarás cada uno, ndakwinginze Señor, ukize umwe umwe wese pueda muri bo venir hacia mwami adelante un avivamiento de hashobore los justos kubandanya y un haza grande ikanguro poder ry'abagororotsi venga entre la hamwe n'ububasha iglesia bukomeye cyane poco buze mu antes ishengero de que se vaya. imbere O sea, y'uko de rápido. bagenda ni ukuvuga ngo imbere y'uko No es banyakorwa difícil orar por ellos, ntibigoye porque kubasengera tú lo prometiste. kuko warabisezeranye y estamos orando, kandi turiko Señor, turasenga por la mwami tercera etapa, dusaba que ugukwegwa kwa nosotros gatatu sabemos twebwe que turazi hará yuko grandes cosas por uzokora nosotros ibintu bikomeye en nuestro cyane medio. ku bwacu Escribe hagati tercera muri etapa. twebwe yandika ngo Y también ugukwegwa kwa grande gatatu poder vendrá ndetse yandika ngo sobre la ububasha iglesia. bukomeye cyane buzoza Es ku una ishengero promesa. n'isezerano Y en la 2, no ku rupapuro rwa kabiri 2b, kabiri b párrafo 14 dice, agace ka 14 haravuga ngo Dios por su gracia me imana ha permitido kubw'ubuntu dirigir bwayo yaranyemereye un avivamiento que kurongora ha valido el ikanguro Ahora, ryanyeganyije yo creo que isi viene algo rero que será ndizera una yuko doble haje porción ikintu a la kizoba ari iglesia. imigabane ibiri ku Y él ishengero escribe Moisés yandika ngo Mose y Elías. na Eliya Y también ndetse en el libro de los sellos, no mu gitabo cimatanijwe él hace referencia allí ariko aravuga kuri ibi de la bintu página 212, by'urupapuro byo ku rupapuro rw'amajana 212 la novia umugeni
ntiyigeze aronka ikanguro, n'ubu ntiyigeze haba ikanguro. Nta kugaragara kw'Imana ko kunyaganyiza umugeni kwigeze kuba. Ibyo turabindiriye. Hazokenerwa iyo mituragaro ndwi y'ibanga kugira ngo imukangura azoyirungika. Yarabisezeranye. Rero we yari yarapfuye, kandi amashengero yibagiye za nemeye n'imigenzo, agafata Bibiliya gusa agasaba isezerano. Nuko rero byo bagirira ikimazi. Yandika ngo ukuza k'umwami, ndetse yandika ngo ikanguro ry'umugeni, iry'umunani. Mituragaro, ukunyiganyiga. Ariko urabibona, Yesu yarababwiye ati mwebwe izo zanemeye n'imigenzo yanyu mwarapfishije ubusa ijambo ry'Imana. Nico kimwe n'uyu munsi nawe va mu buryo bw'impwemu. Uwitwa umugeni wo mu buryo bw'impwemu uyu munsi ishengero arabona ijambo ry'Imana ariko ntaryemera. Aho kwemera ijambo ry'Imana yemera zanemeye n'imigenzo, hanyuma ijambo ry'Imana rikamaba kwipfa gusa, kuko bagerageza kwinjiza zanemeye imigenzo bakayinjiza mu ijambo ry'Imana, nuko ntibikore. Icipfuzo canje rero, ico dukeneye uyu munsi, icipfuzo canje camye kizanwa muri iki kinyamakuru, indarike yo kuza kwiwe, kandi mu bidome binini binini aha hejuru handitse ngo turakeneye umuvugishwa, kandi umengo niyaza bo ntibazigera bamenya ikintu na kimwe kuri we. Buri gihe nuko vyamye. Ahantu hose we uza wumva ngo turakeneye yuko hagaruka umuvugishwa kugira ngo atuzanire ijambo ry'umwami, umuntu azoba atabwo bagira. Turizera yuko Bibiliya yabisezeranye. Bandanya avuga ataho niho hazobera ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri hamwe n'ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu. Kandi mvuze nti ubwa Mose mu ncuro ya kabiri, ariko kandi ushaka guharura ubukozi bwa Mose muri Yesu, nuko rero hoba ari muri Yesu mu ncuro ya kabiri ubukozi bwa Mose, hanyuma ubukozi bwa Mose mu ncuro ya gatatu ku munsi wa nyuma. None ibyo byose bizobera he? Urupapuro rwa 5A agace ka 46. Haje ikanguro vuba cyane, igikorane gikomeye cyane mu ihema. Ndashobora kukibona. Ivyo ni byo kuri. William yandika ngo mu ihema utuburongo tubiri, igikorane gikomeye. Muri ubwo bukozi niho ibintu byinshi bizobera. Ku bw'ibyo rero ugushitswa mu mwuzuro kuyerekwa gihema kuzogiranira isano n'ubukozi bwa Mose na Eliya. No ku rupapuro nyene rwa 5A agace ka 49 haravuga ngo kandi niyo mpamvu bariko bakora bino bintu. Mpwemu Yera aje ku isi mu mwuzuro wiwe wose kugira ngo yegeranye abana biwe abakure mu mfuruka zine z'isi kugira ngo abategurire ukunyakugwa. Yandika ngo Mpwemu Yera mu bukozi bwa Mose na Eliya. Banyavuga ngo mwibuke yuko igihe ubwoko bw'Eheburayo bwariko buraca mu bugaragwa, bari kumwe na Mose, bajana na Mose baherekezwa n'insago, ihema ryari ririmo kugaragara kw'Imana. Mu bukozi bwa Eliya wa kane naho nyene hariho amahema aho yavugira ubutumwa, ndetse n'ahantu ibihumbi n'ibihumbi byaza mu bihugu bitandukanye harubakwa amahema
amahema niyo meza cyane yo mu gihe cy'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe yoyo abatekanye cyane. Inyubako habaye nyamugigima icihenuka, ihema ryo ririhanganira ihindagurika ry'ibihe, ndetse hamwe n'ubuvugishwa buvuga kuri za nyamugigima, nuko Imana itegerezwa kubizirikana ibyo byose. Nuko rero ihema rirafasha cyane ku mutekano w'abantu, kandi turanegereje n'umunsi mukuru w'insago. Mwibuke yuko ihema ari insago, nkamwe ubwoko bw'Aburayo bwari bufise, bo baba mu mahema mu nsago. Nuko ibyo byose bigenewe kuzoshikirizwa mu minsi mikuru y'Abaheburayo. Iyo uhuje n'Abaheburayo ugushitswa kuyerekwa ry'ihema bitereza kuba bijanye n'ishengero, hanyuma n'Abaheburayo. Ivyo byose bijanye n'ikimatanire gishinzwe ivyongeye hamwe n'ikimatanire ca gatandatu. Mu gitabo cy'imatanije ku rupapuro rw'amajana 351 haravuga ngo 350 hepfo. Rero ndashaka ko ibintu navyo nyene mu bizirikana. Yesu yarirengagije inyigisho z'ikimatanire c'indwi, ntazirimwo. Ahubwo Yesu yaciye atangura kwigishiriza mu migani, na Yohana nawe nyene yarirengagije ikimatanire c'indwi. Ico biraboneka ko azoba ikintu gikomeye cyane, nta na kimwe canditswe kuri ibyo. Yohana wa muhishuzi yavuze gusa ati habaye agacerere mw'ijuru kangana hafi igice c'isaha, ariko Yesu nta na kimwe yavuze. Yandika ngo ikimatanire c'indwi, agacerere k'igihimba c'isaha mw'ijuru. Rero tugaruke ku murongo wa 12 mu byeshuro gatandatu. Ngaha nta gikoko na kimwe cavuzwe, nkuko kandi kitanabayemwo mu kimatanire ca gatanu. Kubera iki? Kuko igihe ivyo biba ku rundi ruhande rw'ibihendwe by'ishengero by'ubutumwa bwiza, mu gihe cy'akababaro gakomeye, ikimatanire ca gatandatu ni igihe c'akababaro gakomeye. Ivyo nivyo biba ngaho, umugeni azoba yaduze. Nuko Imana ntizoba igikorana n'umugeni, ahubwo izoba igikorana na Isirayeli. Ivyo biba ku rundi ruhande, ariko mwibuke ko bobo bazomubona ubwa mbere, bazomubona imbere yuko hatangura akababaro gakomeye. Página 359. Sindakureka ngo ugende utampezagiye, ariko Yakobo yaravuze ngo sindakureka ngo ugende utampezagiye. Ntushobora kugenda, nsigarana nawe, ngomana nawe. Ndashaka ko haza impinduka mu buzima bwanje. Ibi ni 144 by'Abaheburayo abagiye bararonka amahera mu buryo bwo gufashanya, ariko ntibigera bubahiriza ayo masezerano yo gufashanya bagiranye. Ariko igihe bo ku nshuro ya nyuma bazobona ikintu c'ukuri hamwe n'akajyo ko kukigumya, aho hazoba hari Mose na Eliya. Amen. Abo nabo bazogwana n'Imana, bazonegana n'Imana kugeza ubwo 144 bo miryango 12 ya Isirayeli bahamagagwa bagasohogwa hanze. Ivyo biba neza neza imbere yuko hatangura akababaro gakomeye. Mbega ukuntu ari byiza cyane. Abavugishwa babiri bazovuga ubutimwa nka Yohana Umubatizi, bababwira bati ubwami bwo mw'ijuru buregereje. Isirayeli ni wihane. Igihaniki igihane ibyaha byabo no kutizera kwabo, basubire ku Mana. Ku ruhande yandika ngo imbere y'akababaro gakomeye. Muri iki kimatanire ca gatandatu, ndi ku rupapuro rwa 351. Muri iki kimatanire ca gatandatu niho Isirayeli yakirira ubutumwa bw'ubwami. Tubwiwe ko ikimatanire ca gatandatu ari mu kababaro gakomeye. Tubwiwe kandi ko bamwakira imbere, no kuvuga yuko ngaho hariho ukubisikanya canke ugusobekerana imbere yuko hatangura akababaro gakomeye.
aho kino kimoteri cya gatandatu kizoba kiriko kiramenwa. Muri iki kimoteri cya gatandatu niho Isirayeli yakirira ubutumwa bw'ubwami. Yandika ngo ubutumwa bw'ubwami biciye mu bavugishwa mu Vyahishuriwe 11. Mwibuke Isirayeli ni igihugu, ni hanga, bobo n'abashumba b'Imana. Kandi igihe Isirayeli izotera intambuko yo kwinjira mu bwami, ibyo bizogira ishusho nk'igihugu cyose. Muri Isirayeli mu gihe cy'ubwami niho umwana wa Dawidi azokwicara ku ntebe y'ubwami, aho yaciye aca akarongo kerekeza muri piramide mu gihe cy'ibiri komeze furuka. Ndetse kandi yandika ngo ikiringo cy'ubwami k'impumbi. Muri Isirayeli mu gihe cy'ubwami niho umwana wa Dawidi azokwicara ku ntebe y'ubwami. Nicyo gituma wa mugore muri Matayo 15:22 yasemereye ati, mwana wa Dawidi, kuko Imana yararahiye Dawidi yuko izokuza umwana wiwe gafata intebe y'ubwami, kandi ko izoba intebe ihoraho itazogira iherezo. Salomo yabaye urugero igihe yubaka ingoro, ariko Yesu ngaha yarababwiye ko hatazosigara ibuye rigeretswe ku rindi. Ariko mbega none niki yashaka kubabwira ngaha? Yuko we nyene ubwiwe azogaruka. Azogaruka ryari? Yarabishuye ati ibi bintu bizoba imbere yuko ngaruka, kandi ngibi nyabintu nyene turiko turabibona. Nuko rero mu gihe c'ikimoteri cya gatandatu haba akaboro gakomeye. Mwibuke igihe ubwami bwimikwa ku isi, bwashigwa ku isi mu gihe c'ikimpumbi. Yandika ngo cindwe Isirayeli n'igihugu, imiryango 12 izoba imeze nk'igihugu, ariko umugeni azoba ari ku kirimba. Wazoba ari umwamikazi kuko azoba yubatse. Isi yose izoshika mu gisagara c'i Yerusalemu, kandi bazozana ubwiza bwabo icubahiro imbere ya Yerusalemu. Amarembo ntazokugagwa mw'ijoro, kuko atanijoro rizohaba, gusa azoguma yuguruye. Abami bo ku isi, Vyahishuriwe 12, bazozana icubahiro cabo n'ubwiza bwabo muri ico gisagara. Umugeni nawe acapa igihe cy'ibiri koze furuka, akarongo kaca mu gihe cy'ibiri kubifuruka. Ati umugeni azoba ari kumwe n'umwagazi w'intama. Muvukanye urashobora kubibona, umugeni ntazoba ari hanze ari kurima mu nzabibu mu kimpumbi. Acandika ngo umugeni ntazokora, ntazorima ku isi. Oya mugenzi, we n'umugeni, umwamikazi ari ngaho ku ruhande rw'umwami, n'abandi amahanga nibo bazorima, si umugeni. Amen. No ku rupapuro 59 rwa 59 del libro de los sellos, mu gitabo c'imatanijwe, de la 58 kuva ku 58 abajo dice, hepfo aravuga ngo ibi bintu son escritas misteriosamente byanditswe mu buryo bw'ibanga, kuko nta muntu n'umwe azi ibi, únicamente Dios.
ni imana gusa. Yesu Kristo ni igitabo c'ibanga, ni igitabo c'ubucunguzi, kandi ibi tuzovyinjiramwo imbere gato. Turazi yuko kino gitabo c'ubucunguzi kitazotahurwa mu mwuzuro. Ubu haraheze ibihe bitandatu aho twamye tugenda turabivugako, ariko mu gihe ca nyuma, igihe marayika w'indwi azotangura gutangaza ibanga ryiwe, nuko azoheza yegeranye bino bintu byose byasigaye abandi batahejeje batamaze. Amabanga amanuka avuye ku Mana nk'ijambo ry'Imana, no guhishurwa mu mwuzuro kw'Imana kugaheza kugahishurwa. Ngaho turabona ukuri k'ubumana, urubyaro rw'inzoka hamwe n'ayandi mabanga yose. Ayo yose azoterezwa guhishurwa. Rero simvuze ndiko ndahwihwisha bino bintu, ahubwo ibi niko mwamagize. Ndiko ndabibasomera mu gitabo, ubutumwa bwa marayika w'indwi. Ibanga ry'Imana rizoherahezwa nk'uko byavuzwe biciye mu bavugishwa bera, ni ukuvuga abavugishwa banditse ijambo mu gihe c'indwi c'ishengero, igihe ca nyuma c'ishengero. Muri iki gihe ibintu byose bitahejejwe mu bindi bihe vy'ishengero bizoheza vyegeranwe. Rero igihe ibimatanijwe bizohishurwa, ibanga naryo rigahishurwa. Nyuma yaho marayika aca amanuka y'intumwa, Kristo agashinga ikirenge ciwe ku kiyaga, ikindi naco akagishinga imusozi, umunywa w'amazi uri hejuru y'umutwe wiwe. Ivyahishuwe 10, umunwa w'amazi, niko yanditse aho. No mu butumwa hariho n'uwundi murongo nawo nyene, reka tuwusome kugira ngo nawo nyene ube ku rupapuro rwa 2A, agace ka 15. Nko hagati na hagati muri ako gace haravuga ngo ninashikiye Yerusalemu nkahagarara ngaho nkavuga nti, rero nimba Yesu ari we mwana w'Imana yazutse mu bapfuye, warazi ibintu nk'uko yabikoze hariya mu ntango, warashobora kuzana bwa buzima nyene yagize hariya, kandi abikoze mbega muzomwemera nk'umukiza wanyu abakwiriye. Nuko nerekana yuko Imana mu bubasha bwayo bukomeye hamwe n'ibintu by'ububasha bwayo buzura yuko iri kumwe natwe. Nuko rero igihe bo bazokora ivyo, naravuze nti, rero mwebwe mwamwakiriye nk'umwami n'umukiza umwe bakwiriye, ndibaza yuko ngaho hazoba ibihumbi n'ibihumbi vyabo. Nzovuga nti umwe mpwemu yera, umwe yamanuka ku munsi wa Pantekoti, tari ngaha nyene ku bwanyu, kandi ububasha bw'ubutumwa bwiza buzogaruka mu Bayuda muri ico gihe. Nuko rero aho hazoba ikanguro muri barya Bayuda, bazoba ari ibihumbi n'ibihumbi hamwe n'ibihumbi 144 mu bwami bw'Imana. Bazodomwa ko ikimenyetso na marayika. Aca yandika ngo Mose, ku ruhande yandika ngo Mose na Eliya, hamwe n'ibihumbi 144. Kandi aho nyene rero marayika niyaca atangura ubwo nyene kudoma ko ikimenyetso ibihumbi 144, irembo ry'abanyamahanga rizokugagwa, Abayuda bashire mpwemu yera Abayuda, kandi bo bazogira ikanguro rizonyiganyiza isi yose. Aleluya! Kandi ububasha bw'Imana nabwo buzogaragara mu Bayuda.
ku 59 mu gitabo cy'ibihendwe by'ishengero haravuga ngo Israeli ubu ni igihugu, ubu yo yarashyizeho ingabo zayo, ubwato bw'intambara, imikorere ya posita, ibendera, hamwe n'ibintu byose bijanye n'igihugu. Ariko n'ubu ntiharashyitswa icyanditswe kivuga ngo igihugu kizovukira icarimwe. Uwo munsi uraje vuba cyane. Umusukoni waratutuje, abayisirayeli barindiriye Mesiya, bobo baramurindiriye, kandi ivyizigiro byabo bisa n'ibigiye gushitswa, biri hafi gushitswa. Isirayeli izovuka mu buryo bw'impwemu. Hariho igice ngaha mu gitabo c'imirongo aho yanditse icanditswe co muri Ezekiyeli igice ca 37 murongo wa 1 kugeza kwa 15, aho hari ryayerekwa ry'amagufa yumye. Aca yandika kuri ico canditswe ko iryo ari kanguro ryo mu buryo bw'impwemu. Isirayeli izovuka mu buryo bw'impwemu, kuko umuco wayo Mose niko yanditse, n'ubuzima bwayo yandika ngo Eliya biri hafi kuyihishurira. Kandi igisagara uwo mugwa ntuzoba ukeneye izuba canke ukwezi kugira ngo byakire muri wo, kuko Imana ari yizohakira n'umwagazi w'intama. Iyo ni Yerusalemu musha. Yandika ngo umugeni, ni kuvuga Yerusalemu musha, umugeni. Umwagazi w'intama azoba ari muri uwo mugwa, kandi kubwo kugaragara kwiwe ntihazoba hakenewe umuco, aho izuba ntirizokwaka canke ngo rirenge, kuko we nyene niwe zuba kandi niwe kwezi, niwe muco. Ibihugu bizokwinjira ngaha bizogendera mu muco wiwe. Mbega ntunezerewe yuko uwo munsi uri kuri twebwe? Yohana uwo munsi yarawubonye. Ese vyoba bityo? Mwami Yesu nuze vuba. Yandika ngo uwo munsi, umunsi w'umunani bingana umunsi uhoraho. Bandanya avuga ku rupapuro rw'umunani haravuga ngo Imana iba mu bantu bayo. Bwavuze tariki 8 zo kw'icumi na kabiri muri 2002 muri San Paulo, Brazil. Yaravuze ngo mu bihe bidashira, nyuma y'inganje y'imyaka 1000, murabe tuzoba turi mu mugwa ukomeye cyane mu isanzure ryose iyo riva rikagera, Yerusalemu musha. Kandi umubumbe w'isi uzoba umubumbe nyamukuru mu byaremwe byose, mu isanzure ryose, mu magalagisi yose. Kubw'ivyo rero, galagisi ariyo irimwo umubumbe w'isi izoba ari galagisi ngirakamaro cyane. Kandi ni iyihe? Ni Voie lactée. Bayita nk'uko kubera ukuntu imeze, isa n'igikiriza c'umugore. Kubw'ivyo rero, nk'uko umugore agaburira abana biwe, ababebe, muri iyo galagisi niho hazova rero imigisha ikwire ku yandi magalagisi yose. Izogaburira mu buryo bw'impwemu ayandi magalagisi yose, hamwe n'iyindi mibumbe, ndetse n'iyindi mibumbe izunguruka ku zuba, amasisiteme solaire, ndetse n'ibindi byose biba mu bihe bidashira. Kubw'ivyo rero, muri Voie lactée hamwe no kuri systeme solaire yacu no ku mubumbe w'isi hazova imigisha ku bindi byaremwe byose. Kubera iki? Kuko Imana izobana n'abantu bayo, kandi be mu bantu bayo muri Yerusalemu musha. Amabarabara azoba atarayikaburimbi canke y'isima, ahubwo azoba arayizahabu. Igice cose c'ico gisagara kizoba ari ntahe y'igikorwa c'urukundo rw'Imana. Ni kuvuga yuko buri kintu cose kizoba kiri muri uwo mugwa kizoba gishushanya igikorwa Kristo yakoze. Kubw'ivyo rero, abatorejwe bose nabo nyene bazoba bashushanijwe mu bice bitandukanye vy'uwo mugwa. Ku rupapuro rwa 46 aho haravuga ngo agace k'amajana 393 ati ishengero bwaryo ni Yerusalemu musha.
kandi jewe Yohana nabonye umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uvuye ku Mana uvuye mu ijuru usharijwe nk'uko umugore asharirizwa umugabo wiwe. Yandika ngo Yerusalemu musha ni umugeni. Rero turashobora kubona ko uwari wa mugwa Aburahamu yarondera ariko ntiyawubonye kubera iki? Kuko hatari bwagera igihe cy'uko uwo mugwa uba ku isi, ariko uwo mugwa uzoba uri hariya nihagera igihe. Duhaguruke y dejamos twakire en este tema muri iki cigwa leyendo este último turiko dusoma extracto aquí n'umurongo wa nyuma ngaha ku rupapuro rw'ijana 47 agace k'amajana 310. Rero Yesu ubwiwe yaravuze ati ku munsi igihe umwana w'umuntu azoba ariko arihishura, mu yandi majambo ni umwana w'umuntu, ubukozi bwa Yesu Kristo bwiwe, ishengero rizoca mu gutsindanishirizwa ku bwa Ruteri, mu kweza ku bwa Wesereyi, hamwe no mu mubatizo wa Mpwemu Yera ku bw'Abapantekoti, kandi rizokura ribandanye rije imbere rigere mu gutunganywa k'umwana w'umuntu. Aho n'igihe umugabo n'umugore bazoba umuntu umwe, Imana izokwigaragariza mu mugeni ishengero ryayo kugeza ubwo abo bose babiri bazoba umwe.